namukenije ngaho nukuri byangoye nsanga ndiko ndakora amosozi n'umwana. Amosozi nakoroye n'ay'urukundo nabiweje mbona mukeneye byinshi byo gukorerwa, hanyuma uburyo nabwo atari kirenga. Mugabo amosozi nakoroye amosozi nakorora Imana irayabona. Turi ku musozi Butavuka, zone Muzinda, komine Rugazi, mu ntara ya Bubanza, neza na neza ku mashure nshingiro ya Nyunzwe. Uyu ni Ndayishimiye Remy, imvukira yaho nyene. Ubu rero akaba aba muri Amerika, imyaka amazeyo simike. Mwejeje kubibona kubera ibigumbagumba byinshi n'ingene asanze ibintu byarahindutse mubo yasize, cyane cyane ko yasanze bari mu bukene bwinshi, byanse ko yigumya, ariko yabazaniye umwizero kandi hari n'akaganuke yabahaye biciye mu ishyirahamwe ryiwe ryitwa aha tuba hari abandi, akaba ari nawe arironsa uburyo kugira ngo basahirize abatama n'abatamakazi batishoboye. Ababyeyi, inshuti n'abagenzi nabazaniye urukundo, icyo kintu gikuru cya mbere icyo duhagarariye kuno munsi, icyo cyadukoranije ngaha. Mwabonye ibyakorewe hano ni byinshi, mugabo byose si byo nshira imbere hanini. Iyo habuze urukundo byabaye hano byose byakoretse hano ntibyari kuhaba. Rero icyo mvuga bwa mbere, twazanywe n'urukundo, niko rwatuzanye ngaha. Niko nazaniye ababyeyi, niko nazaniye urunganwe bakiri bato hano. Urwo rukundo nibarukomeza barashobora kubandanya igikorwa cyatanguwe, igikorwa turiko turakora kikabandanya kigatera imbere gushika ku ntambwe dushobora tukava kuri uwo mutumba tugakora ku gihugu cyose. Nukuri nkuko nagejeje kubivuga, urukundo hajya ruratuma kibabagwe kiza, iyo no kwita emotion mu rundi rurimi. Ubonye ababyeyi kuko babivuze, nari maze igihe kirekire, nari maze imyaka ishika 10 ntaho nuza ikirenge kuri aka gatumba. Rero nshitse nabonye byinshi byahindutse, kandi byinshi ntibyahindutse mu nzira nziza. Bamwe nasize bakiri bato barashaje, bamwe bari mu bukene. Hanyuma ngira ikibabagwe kuko nabona nkuko Yesu yabivuze ati ibyimburwa ni byinshi mugabo habuze abimbura. Rero nanjye nabonye yuko akazi karahari ko gukora, harageze ko twegera ababyeyi tukabafasha kuko baradukeneye, bafise ibibazo byinshi bagoye, cyane cyane ibibazo bijanye n'ubukene, ibibazo bijanye n'amagara yabo. Rero nibyo nabonye ukuntu bamerewe, mwumva ikigumbagumba. Hanyuma kubera urukundo bafitiye n'amosozi arakora. Ndayisenga Emmanuel aserukira ishyirahamwe aha tuba hari abandi imbere y'amategeko, arashikiriza icyifuzo cy'iryo shyirahamwe. Basingizwe bwa mbere n'akarata ko kwivuriza ko bita carte d'assistance médicale, hageze kandi ibifungurwa, ibiraya, umuceri n'ibiharage. Twashoboye guha abatama bageze mu zabukuru bantu nikora udukarata 60. Ego hanyuma umwe wese ashoboye kuronka ibiro 4 by'ibiraya, ibiro 2 by'ibiharage n'ikiro c'umuceri. Urumva nari dukeya tuzamaze iminsi. Indoto zishira hamwe n'irihega. Indoto dufise nuko abantu bose abagifise inguvu batahura yuko iwari cyacu, tugahera ku mutumba tukaja mu komine, tukaja mu gihugu, tukaja bukana n'imbibi. Yego muriko mukorera ibubanza, hari umugambi uko mugiye gukorera ni mu gihugu? Yego umugambi turawufise kandi tumaze gutangura, mari gufashije iminsi mike tumaze kugera kure. Ariko muravye uburemere bw'ubukene abantu bafise, murabona ko muzobishobora neza
canke murafise imigambi yo kurondera abandi namwe bazobasahiriza muravye abakene ingene bangana? Kuri ni ibintu bitoroshe kuko muri rusange hari ubukene biraboneka mugabo igihugu cacu nico kwitanga nyine muri ubwo bukene nyene tukitanga baca umugani mu Kirundi ngo isoso ibiyorija rero umwe wese akoze mu bukene bwiwe akitanga usanga abantu bashikiriwe kandi turizera yuko n'abandi bafite ubushobozi bashobora kudushyigikira mu gihe babonye ko tuba twakora vyiza kandi bitariteka igihugu n'Imana. Hejuru y'akaganuke abatama n'abatamakazi baronkejwe baronse n'akabahasha kugira ngo bashobore guhimbaza neza umwaka mushasha. Abaronse imfashanyo barashima mbere bagasabira imigisha ishirahamwe aha tuba hari abandi kugira ngo ritere imbere cyane ribandanye kubaronsa ivyo bakeneye kuko ngo ari vyinshi cyane. Miye bivuye ku mutima mwebwe bibondo byacu mwatwitayeho tumerewe nabi ariko muraduhojeje amarira muzohore kandi mwongera mudufasha kandi natwe tugume tubasengera. Imana ibahezagire ibongera imigisha emwe ihezagira aho mwakuye Imana ibahezagire. Emwe ndakengurukiye cyane ishirahamwe aha kuko iramfashije iminsi itari mike ni mu mwaka uheza ko bari bampaye kahwanye n'uyu mwaka nyene twahejeje. Muvyeyi nawe woshima gute? Seko noshima nkishimiririza cyane kuko tugeze kuri uno munsi mukaba muduhaye agashiraha mukaba muduhaye kamituweri n'udufungurwa turangiza umwaka murakoze umwama abahezagire cyane. Narose mituweri kagira ngaronka n'ishashe igiye ko iri mu bifungurwa nzora amara iminsi ndiko ndafungura numva nezerewe cyane ngaha numva ntacyo no bitiranya no kuri Imana yonyine n'ibiti nikwiye kubashimira. Nashimye rwose muvuye ku mutima muragahora muze mugire gutya n'abandi bose bakwikwe Imana igume baheza kandi bahunda imigisha. Ndose mituweri. Yego. Yanditse ku izina ryanjye mbega ki wawe ngira ngo ugomba nirisome. None bumva numva merewe neza nagwara nkaburico nivuzako none murakoze muragize neza ibyo nkenye ni byinshi bazobandanye baza kudufasha. Umukuru w'umutumba Butavuka nawe nyene arashimira abagize ishirahamwe aha tuba hari abandi mbere akabasabira n'imihezagiro kuhoraho. Dushimire aba bavukanyi bose yadondaguye ko kigoro bakoze ahubwo tubasabire umugisha nabo bavyagize abo bazovyara bazofasha abandi kurusha aha nabo nyene twongere tubahe amashi. Yavuze gucunguza umwete umwanya reka ugushima ko tugora hari abantu kenshi bahora bashima no kurira bakarira ntabyo muzi nkono munsi twabonye umuvukanyi Reni yaramaze imyaka n'imyaka atari ngaha umugabo mu ijambo twumvise agatima ko kagumye ku mutumba wa Butavuka ahavuka ahubwo rero nawe nyene tumuha amashi. Mu kurangiza bahavuye basangira udufungurwa mbere n'urukanywa yari yabazaniye. Bonane. 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 Bonane.